turasubiriye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese wumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini reka ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye ndabahaye ikaze muri aya makuru yacu. Reka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muruke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujyana nawe nyene ufyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biravugwa ko ikiremba c'umukuru w'igihugu coba cafatiriwe mu nyuma akaba atari busubire ku kiremba ciwe nkuko bivugwa n'umwe mu bajenerali bakomakomeye vyose turi buze kubashitsa ko muri aya makuru yacu. Umukuru w'igihugu niki yashikirije vyose navyo turaza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru twabateguri. Ari amakuru mwigera mwumviriza kubuhinga ngurukana bumenyi butandukanye ko umukuru w'igihugu yoba afise ikindi kiremba vyose reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Ni nyuma yo kwifadikanya n'abakristo bo muri paruwasi Kanya mu Kirundo umukuru w'igihugu yinjije jese ikiremba c'umukuru w'igihugu cubatswe ku mutumba Bugera muri komine n'intara ya Kirundo kikaba cabanje gwezagirwa na musenyeri wa diocese Muyinga Joki mukuru w'igihugu yamenyesheje ko amafaranga yacubatse ari yagarujwe muri wa mugambi wo guhasha ba kaboko akipfuza ko mu ntara zose ho kubakwa ibirimba kugira umukuru w'igihugu azasembera iyo ariko aragendera abene igihugu mu ntara vyose. Biravugwa ko harimwo ububeshi buteye ubwoba biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira General Prime Niyongabo yoba yanse kumvikana n'umukuru w'igihugu mu masezerano bagiranye. Mwarumvirije amakuru ko General Prime Niyongabo nawe yoba ari mu mugambi wo gutegura gutembagaza ubutegetsi n'intwaro y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evaristo Ndayishimiye none vyose vyoba bihejeje gukomera cyane. Amakuru yo kuyobya abene igihugu yose twayatahuye turabibashitsa ko muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko umeze neza teka munezero nivyo tubifuriza. Ndizera ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyo ndagusaba muruke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazugera nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubatambukiriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Umukuru w'igihugu arafise ubwoba bukomeye cyane bw'umugwi mushasha w'Israelbe vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Ijambo riteye ubwoba umukuru w'igihugu yoba yashikirije abene igihugu nyuma yuko yumvirije aya makuru y'umugwi wiyemeje gutembagaza ubutegetsi ugafata ubutegetsi bwa Gitega Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi vyose twabitahuye kandi turagira tubibashitse ko muri aya makuru yacu. Umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe cegera c'umukuru w'igihugu mushikiranganje wa mbere na bamwe mu bashikiranganje yifadikanije kuri uyu w'Imana n'abakristo bo kuri paruwasi Kanya mu Kirundo mu gisabisho co kuri uyu w'Imana. Mu ijambo yashikirije imbere y'inkuka ya misa yamenyesheje ko yari yaje kwifatanya n'abakristo gukengurukira Imana kuvyiza ikorera abarundi vyose. Reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Ati Burundi bwaraciye mu magume mu ndyane ariko ubu bakaba babanye neza. Mwarumvirije amakuru avuga ko mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD vyahejeje gukomera cyane nyuma yuko umunyamabanga mukuru mu mugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yoba afata ingingo atagishije inama umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evaristo Ndayishimiye. Mwariboneye ko vyose amategeko leta y'u Burundi ishirako Reverien Ndikuriyo atabasha kuyashira mu ngiro. Mwariboneye ko leta y'u Burundi yabujije abanyagihugu kwambara impuzu z'igisoda canke igisirikare ariko vyose murazi ko Reverien Ndikuriyo hamwe
na bamwe mu banywanyi na bamwe mu rwaruka vyose mwarabonye ko imbonerakure n'ibindi bihangange vyibonekeza muri iyo myambaro vyose umukuru w'igihugu akaba yabivuze ko yabwiye abanyakirundo ko bakwiye gushimira Imana kuba ibaha akavura kuko atariko vyamye kuko iyo ntara yamwe ivurwamo izuba yabasavye ko boheba ibintazi nk'ibikebwo no kuja mu bapfumu kuko ngo nivyo bitera umuvumo mu ntara akanabasaba gusenga Imana atakindi bayibangikanije yamenyesheje ko uburongozi bw'igihugu bwasanze mu ntara ya Kirundo hoba ikirimba mu ntara yangaho nyene hoba ikirimba aca amenyesha ko babaye ababanyi yasavye abakozi b'Imana nanone kubandanya bagasabira igihugu n'indongozi asaba abakristo kugambukira indongozi bongere baje ku bikorwa bitandukanye barwanye ubwenge kugira ngo bave mu bukene ivyo vyose reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu ikirimba gishasha umukuru w'igihugu nyenicubahiro majoro Evaristo Ndayishimiye yuguruje kuri uyu munsi bivuga ko ku kirimba aho yahora akorera ibintu vyo vya misi yose coba cafatiriwe biriko mu nyuma z'uko amakuru dukura mu mujenerale akomeye cane atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe haravugwa ko General Prime Niyongabo yarungitse abasirikare benshi cane yarungitse abasirikare isinzi ku kiremba c'umukuru w'igihugu none sinyari zikaba zakuwe ko umukuru w'igihugu n'abamugendanira abasirikare babizerwa bose baba bahejeje gufatirwa ingingo ikomeye cane nyuma yuko General Prime Niyongabo bivugwa ko yoba ari muri wa mugwi mushasha wibonekeje mu ishamba ry'icimeza mu kibira mwarumvirije ko abagenerale bakomakomeye babonwa hagafatwa amasanamu yerekana ko binjiye ico kiroberi ariko amakuru ava mu begereye ubutegetsi avuga ko hari n'abavyeyi batanguye kurungikayo imisore yabo vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV itegeko ryo kurungika abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo umukuru w'igihugu yafashe atagishije akanama n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo vyo bihejeje kumukorako vyose reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo yoba yafashe ingingo yo gutembagaza umutegetsi akomeye cane mu biro vy'umukuru w'igihugu nyuma z'uko atariko aravuga rumwe nawe General Prime Niyongabo yoba yafashe ingingo ikomeye cane yo gutanguza umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu nyuma yuko ataco kiriko kiragaragara mu gihugu ko ibintu vyoba bihejeje kuba bibi cane ariko nanone turaza kubigaruka ko tubibashikiriza muri ibi biganiro vyacu dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV umukuru w'igihugu nk'uko yasavye abene gihugu bivugwa ko yoba afise ubwoba bukomeye cane turi buze kumvireza muri biganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV mwarumvirije ibiziga biriko biracakuru bibe nk'uko tubibwirwa namwe mu banyagihugu n'abandi bakorera mu makambi y'igisirikare gitandukanye ariko vyose tukabironka amakuru mwanyigejwe tukayabashitsa ko kuri imbonesha kure ya Burundi News TV ibintu birahejeje kuba bibi cane mu gihugu cacu c'u Burundi reka manze mwumvirize ijambo ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro majoro Evaristo Ndayishimiye yashikirije n'ubwoba afise ntibijanye n'umutekano ku kiremba c'umukuru w'igihugu mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa amakuru akomeye cane ajeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi nk'uko vyibonekeza ko umugwi mushasha wasohoye itangazo ko ba ugeze mu marembo ya Gitega vyose turiko turabandanya mu bikora ko amatoza kuvyerekeranye n'izo dosiye ziriko ziribonekeza mu gihugu c'u Burundi biravugwa ko sinyare zoba zafuswe n'abahinga mu vyerekeranye na internet n'ibindi bitandukanye mu biro vy'umukuru w'igihugu vyoba vyakozwe ko reka turaza kugaruka tubibashitsa ko muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu
wowe usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona hari akazogera nayo nyene upyondeko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ndesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV bacu bakunze Burundi. Uyu mwaka turiko turasozera waranzemwo ibintu vyinshi, warabayemwo ibihe vy'umwizero n'ibihe vy'amageragezwa. Mu nkunde rero banze nkeza Abarundi mwese ko mwifashe rugabo uko vyaba bimeze kose. Twarakoze amatora kuva ku nzego zo hejuru gushika ku mitumba, kandi mwarerekanye ko Abarundi mumaze kumira akabuye k'abagabo, ko mutagikeneye abanyamahanga babatamika ijambo. Ubu vyaribonekeje ko kazoza ku Burundi kari mu minwe ya benebwo. Inzego z'igihugu zaragiyeho kandi zaramaze kurama. Abarundi bose baragiye ku kivi kugira tugire urunani rwo kurwanya ubukene. Turanezerejwe nuko n'impunzi zitari zifise umwizero ubu zamaze kubona ko ibintu vyagiye mu buryo zikaba ziriko zirataha ku bwishi. Duhimbaje umwaka mushasha rero, duhimbawe ko amahoro n'umutekano vyiganje mu gihugu cose, bikaba biboneka ko igihugu cyamaze kwiha iteka mu makungu. Turongeye kandi kubashimira ko mwigumije igihe twabura kizigenza wacu, imboneza mu gukunda no gukundisha igihugu. Ntivyari bisanzwe kubona igihugu kimara iminsi 10 kitagira kizigenza ariko kikaguma gitekanye. Ivyo bikaba vyerekana ko twebwe Abarundi twamaze kunyurwa n'ingendo yo gukomeza ubumwe n'amahoro mu gihugu cacu. Mu guhimbaza uyu mwaka mushasha twisunga icivugo mu rugamba rwo kurwanya ubukene tugirira urunani ubwira n'ubukerebutsi. Iki nico civugo kizotumurikira mu vyo tugiye kurangura muri uyu mwaka mushasha, kandi tuzohemuka ari uko dutsinze ubukene n'inzara. Barundi bene wacu bakunzi b'Uburundi, igihe twashikiriza imigambi leta mvyeyi, leta nkozi igiye kurangura, twaramenyesheje imigambi 6 izi imbere y'iyindi. Iyo nayo ikaba ari iyi ikurikira. Ubwa mbere yari intwaro ibereye. Intwaro ibereye niryo soko ry'ubutungane, amahoro mu gihugu. Urugamba rwo gutsimbataza intwaro ibereye rushingiye ku kwitwararikana ntaryo ubuzima bw'abene gihugu. Ingingo ziraba intwaro ibereye zisaba indongozi kwifata nka senaka mu muryango. Bisaba kandi ko itunga rusangi ribungabungwa ndetse rigakora ku neza y'abene gihugu, akaba arico gituma tudahengeshanya guhimiriza ko ingendo ya kera yo gusesagura itunga rusangi, kurya ibiturire no kunyonora ivy'abene gihugu twobirandurana n'imizi hano mu Burundi. Dukeneye ko itunga rusangi ritubera umutahe w'iterambere ry'ubuzima bw'abene gihugu bose. Nico gituma intumbero yacu ari gusabikaniriza intara zose itunga ry'igihugu, haba mu gutanga akazi, gutanga amasoko, canke kubaka inyubako rusange. Intwari ibereye igira umuziro ugukumira umuntu wari we wese bifatiye ku gitsina, uko umuntu yaremwe canke uko ubuzima bwiwe bwifashe. No kuvuga nk'abagendana ubumuga canke abageze mu zabukuru, abana, abakenyezi n'ugwaruka, nta numwe ashobora gukumirirwa mu iterambere no mu buzima bwa misi yose. Nico gituma dusaba Abarundi bose baba bari mu mashirahamwe y'abene gihugu, baba bamenyesha amakuru canke abamenyesha amana, dutegereza twese hamwe kuba amagiriranire. Nsavye shimitse ko ayo mashirahamwe yomenya ihangira n'intumbero yihaye kandi akabigendera, akamenya ko atajejwe kunegura gusa, ahubwo ko igikuru ari ugufasha gutora inyishu ku bibazo by'abene gihugu, gutyo igihugu kikaba urunani rwa bose. Intwari ibereye kandi igira umwitwarariko ku kigega ca leta, icungera umuhora w'amahera yinjira, ikongera igacungera ko akora ico yagenewe. Ni mu ntumbero yo gukurikirana itangwa ry'amakori ku bidandazwa, twatanguje urugamba rwo kurwanya urudandazwa
rw'amagendo cyangwa rwo mu binywabi. Turashima ko abarundi batari bake bamaze kubitahura, aho hari ibidandazwa bitari bike vyafashwe, ababikoze nabo bagahanwa hisunzwe amategeko. Tukaba kandi dushimishwa nuko indongozi zitari nke zamaze gufata ingingo zo kwiyamiriza igiturire n'abagitanga. Umugambi ugira kabiri waraba amagara y'abantu, cyane cyane kugwanya ikiza karanda coronavirus. Twarahagurukiye ico kiza muri ryasekeza ndakira sinandura kandi sinanduza. Iruhande yo gupima abantu bose babishaka, abarwaye bararonkejwe imiti ku buntu, inyigisho ziratangwa, ubu mbere ico kiza kirashobora kuvurirwa aho canduriwe hose. Ibikorwa byo gukinga no kugwanya izindi ndwara bizoguma bibandanya, kuko nazo nyene zitavuwe kare zirasinzikaza amagara y'abantu benshi, bigatuma bataja ku kivi kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'igihugu. Ubwa gatatu wari umugambi wo gukomeza uburimyi n'ubworozi, cyane cyane kwijukira kurima muci tuvomera. Turahimbawe no kubona umwimbu uri kuriyongera bishimishije, inzara ikaba iriko irasezererwa mu gihugu cyacu. Uwo mwaka rero utanguye n'umuco w'iyindi ntambwe mu iterambere ry'uburimyi. Mwihangiro ryayo ryo kugwanya ubukene, leta mvyeyi, leta nkozi yashize imbere kubanza kugwanya inzara, umuntu wese akaronka icyo afungura, ndetse nta n'ahandi amafaranga yo kwikenura mu byo dudafise azova ataraho nyene. Turahimbawe ko mu ntumbero yo kugwiza umwimbu w'ibiterwa mbumbarugo, leta yashoboye gutanga ifumbire itari nke n'ishwagara yo kunagura isi, kandi bitangwa ku gihe. Ubu harashinzwe imirima y'akarorero ifise uburinganire bw'amahegitari 2273 birimwo ibiterwa vyimbuka cane. Mu iterambere ry'uburimyi ntitwibagiye n'ibiterwa njabukamazi, kuko nko ku cayi amatoni yababa 10,000 niyo yagurishijwe hanze. Icagurishijwe mu gihugu naco ni nk'amatoni hafi 700. Kubijanye n'ikawa naho amatoni yababa 9,000 yarashowe hanze. Turifuza ko mu myaka ikurikira tuzogwiza ivyimburwa vyo mu burimyi dushora hanze, kugira twinjize mu gihugu amahera mvamakungu atuma natwe dusumira hanze ivyo tutihingurira ngaho iwacu. Mu bijanye n'ubworozi, intumbero dufise niyo kubona tugwiza ibitungwa kugira ngo bwa mbere abene gihugu bafungure neza, hanyuma turonke umusesekara w'inyama, amata n'amagi dushorera hanze, ndetse dushobore no kugira amahinguriro y'ibiva mu bitungwa. Ni muri iyo ntumbero uyu mwaka hatanzwe biciye mu runani rw'abasangira urugendo mu iterambere inka za kijambere 2028, impene 34,224, ingurube 14,094, inkoko 11,160, n'inkwavu 4,250. Barundi bene wacu bakunzi b'u Burundi, ntawovuga iterambere ry'uburimyi yasize inyuma ibidukikije. Nico gituma leta yashize ingufu zikomeye mu bijanye n'ibidukikije. Muri iyo ntumbero twarakomeje wa mugambi ewe Burundi urambaye mu gutera ibiti no kugwiza amatuta. Iyo mivyaro igizwe hanini n'ibiti vyo mw'ishamba, ibiti bibana neza n'ibiterwa, ibiti kama, imigano n'ivyamwa. Uwo mugambi turawukomeyeko kuko utuma dukingira amasoko y'amazi, ndetse n'ayakamye tukayagarukana. Nico gituma mu vyo twakoze hakingiwe amasoko y'amazi atari make, harakingiwe kandi inzuzi n'ibiyaga nka Tanganyika na Cohoha, hakoreshejwe cyane cyane ibiti vy'imigano. Umugambi ugira kane twaciye twihutira n'uwo gushira ku kivi urwaruka ngo nabo basora amaboko mu iterambere. Leta mvyeyi, leta nkozi iraraje ishinga n'akazoza keza kurwaruka, kandi izokora ibishoboka vyose kugira ngo rushobore kumenya kwitegurira akazoza keza.
ni muri iyo ntumbero hatunganijwe umwiherero wo gwaruka gwiza amashuri ya kaminuza kuko ari rwo yogi y'abazobera urumuri abandi mu iterambere bakongera bakaba intwazangabo mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Uwo mwiherero wari ushingiye ahanini ngo gukangura urwaruka kugira ngo rukoreshe neza umutahe leta yashize mu migambi yabo, yaba ibicishije mu ngurane bazohabwa na ya banki y'iterambere ry'urwaruka canke umugambi mushasha leta yashinze wo kugwiza akazi mu rwaruka. Muri uwo mugambi ndababwiye leta ikaba yashizemwo amahera angana n'imiliyaridi 48, ubu tukaba turiko turarondera abahinga muri urwo rwaruka nyene bawurongora kuko twatahuye ko ataco twokorera urwaruka tutarushizemo. Ubu rero tukaba twahereye ku kuraba ingene twonagura urwo rwaruka mu kubakarihiriza ubwenge mu bijanye n'ubuhinga. Ishuri rijejwe rikaba ririko rirubakwa mu ntara ya Karusi. Indinganizo twihaye ikaba ari kuzobandanya dutega amatwi ico urwaruka rugona, tugikorereko turutere intege kugira rushobore kwitegurira amahinguriro yarwo. Ubwa gatanu mu vyihutirwa leta yashize imbere harimwo kwitaho abakukuruke kuko nabo kugira barinde basaza hari ico bamariye igihugu. Kira noneho umuntu ashitse mu zabukuru nuwo kubungabunga kuko kugira ngo dushike mu bigero na twebwe nuko nabo bataturiye imvanda. Muri uwo mugambi icaciye cihutirwa kwabaye kubavuza ku buntu kubakukurutse abanywanyi ba mitiweli rya sandugu rijejwe kuvuza abakozi ba leta. Ku bandi ivyigwa biracariko birakogwa. Kubijanye n'agahembo naho ubu yamashirahamwe ajeje guteganiriza kazoza abakozi ariko arakora ivyigwa bafashanije n'ubushikiranganje bubijejwe. Ica gatandatu kwari gutahukana impunzi no gutunganiriza abateshejwe izabo. Turashimishwa no kubona impunzi ziriko ziratahuka ku bwishi, zaba izahunze imigwi ihungabanya umutekano, zaba izahunze intwaro z'igikenye. Ico twiyemeje nka leta mvyeyi nuko abana b'igihugu bategerezwa kuciyumvamwo. Nico gituma twiyemeje kandi gukomeza umutekano, gukomeza umwumvikano hagati y'abanyepolitiki kugira ngo umurundi wese areme n'uwahunze agira umwizero hanyuma ahunguke. Barundi bene wacu bakunzi b'Uburundi, nta buzima bushoboka mu gihugu amahoro n'umutekano bitaramye. Nico gituma umwitwarariko nyamukuru wa leta ari gusazagaza amahoro n'umutekano kuri bose na hose. Muri uyu mwaka dusozereye umutekano waranzwe mu gihugu cose, bituma harangurwa ibikorwa vyinshi mu gihugu. Ubu ivyo tuvuga no guca ku mayange kuko idonido muzoyishikirizwa n'abashikiranganje umwe wese mu gisata jejwe nkuko vyama bigenda uko mwaka utashe. Mu gisata c'umutekano haranguwe vyinshi, nivyo mwibonera hari umutekano ntihayoberana kanatsinda akuzuye ntikamurikwa, kandi ahatagira umutekano ntihihisha kuko atawuhisha umwotsi inzira ikwirasha. Ubwa mbere leta itegerezwa gukingira imbibe z'igihugu kugira ngo ntihagire uvogera Burundi ava hanze y'igihugu. Mu minsi heze twarabonye ko imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe ndetse n'amakungu yari yatosekaye kubera agatima ko kwiganza kw'ibihugu bimwe bimwe. Ivyo vyatumye haba imigwi y'iterabwoba yahabwa impigi nuko gutosekara kw'imigenderanire, ariko uyu munsi hakaba hibonekeza akarusho. Ni naco kiduha ingoga zo kuguma twitanga mu gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro, na cane cane mukaba muzi ko dukorera ibikora inka abenegihugu bo muri Somalia n'igihugu ca Afrika yo hagati. Mu gihugu hagati naho mu bijanye n'umutekano leta irakora ibishoboka vyose kugira ngo ntihagire umurundi ararubunda, ntihagire abamurara ku mugondo canke ngo bamutsinde ku vyiwe. Turabazwa no kubona hakiriho abarundi bagihohoterwa n'abarundi bene wabo. Akaba ari cyo gituma twiyemeje gutsimbataza urunani rw'abajejwe umutekano n'abenegihugu kugira ntihagire inkozi y'ikibi iduca mu ryahumye.
mu bijanye no gukinga no kurwanya ibiza n'isibe kuko navyo birahungabanya umutekano w'abene gihugu, twarabonye ko imiryango itari mike ibangamirwa cyane cyane n'isidagurika ry'imisozi hamwe n'imyuzurira. Nico gituma tutokwama duteze ibihe bitwereka, tuguma dufata ingingo zo gukingira isi no gukingira inzuzi tubicishije muri wa mugambi we Burundi urambaye. Ariko rero si ivyo gusa, turiko turaca n'imikobeko twongera duhimiriza cyane cyane abanyagisagara ndetse n'abandi ko twoza turiga kwimba ibinogo mu mihana yacu amazi y'imvura yoshikiramwo, gutyo amazi akanyengetera mu isi atarinze guca mu mivo ituma inzuzi zuzura ikibiriraho, imyonga nayo igatwagwa. Mu gisata c'imigenderanire, leta irabandanya gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu be n'amashirahamwe mpuzamakungu mu ntumbero yo kugira ico tumereraniye mu kubaho no mu gutera imbere. Murazi ko agafuni kabagara ubumwe arakarenge, ingendo twagize zaratumye dutosora ahari agahaze, bigatuma mbere Burundi bufatwa nk'ibindi bihugu birangwamwo amahoro n'umutekano. Ivyo navyo nivyo bituma abagwizatunga na mukerarugendo bazana imitahe yabo mu Burundi, gutyo bagasahiriza mu iterambere ry'igihugu. Mu gisata c'ubutunzi, kubera ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa by'abagwizatunga, amahera yinjira mu kigega cy'igihugu yariyongereye kuko amatagisi n'amakori ashika mu kigega ca leta ari menshi. Ivyo tubikesha abatoza kori n'abatanga kori bagenda batera intambwe mu kurangura neza ivyo bajejwe. Uyu mwaka ikigobere kikaba cinjije hafi miliyaridi 1,601 mu gihe mu mwaka uheze hari hatojwe imiliyaridi 990 gusa. Ni ukuvuga ko hiyongereye imiliyaridi 71, ni ukuvuga ibice 7%. Ivyo vyashobotse kandi kubera urudandazwa rwo mu binwabi rwagwanijwe cyane. Abanyonora amatungo ya leta, abagibiturire n'ababitanga bagiye barahindura ingendo uko bukeye uko bwije. Kubera ivyo leta yarashoboye gukwiza amafaranga ikoresha ku mwaka ku rugero rungana na 90%. Bikaba biboneka ko hamwe twotera intambwe twoshikaho leta irangura ibikorwa vyayo itarinze gufata umwenda mu mabanki. Mu gisata c'ubutungane, leta yarihaye ihangiro ko hoba ubutungane bwigenga koko bushaka ineza ya bose kandi bujanye n'ivyo abenegihugu bakeneye harimo n'iterambere. Ubutungane nibwo soko ry'umwumvikano mu gihugu, nibwo bukingira agateka kazina muntu. Intumbero ya mbere muri ico gisata no kugwanya kudahana no guhagarara kugira ngo amategeko akurikizwe mu gihugu kandi yubahirizwe. Ubutungane kandi bugwanya akarenganyo na kare murazi ko urubanza rw'abavukana ararangamiza, nta numwe arekuriwe kugendera ku bandi canke ngo hakora itegeko kuri ba ntege nke gusa. Ni muri iyo ntumbero kugira dukomeze ubutungane kuva hasi no kugwanya akarenganyo, leta yateguye amabwirizwa abiri, rimwe rishinga intahe yo kumugina, irindi rishinga inama nkuru y'ubutungane kugira igendure ko atamanza za ngondagonde zicibwa. Ubutungane butegerezwa no kubahiriza uwagirwa n'icaha kugira nawe aronke umutima wo kwisubirako. Nico gituma naho leta ihana iguma ari umuvyeyi. Amabohero sayo kuboha nayo gukosora, gukingira uwakoze ikibi ntibamwihore no kwereka bene gihugu bose ko urenze umurongo ategerezwa guhanwa, gutyo ubutungane bugakangira kugira bene gihugu bamenye ikizira bacirinde. Aha rero umunyororo aguma ari umuntu sigitabwa. Kiretse ivyo biraba ubutungane bwamaho, mu ntumbero yo kugarukana umwizero mu Barundi no gukomeza urukundo hagati ya bose rimwe, n'ubu turacashingire kuri bwa butungane bunywanisha kugira dukura inzigo n'inzikira mu bahuye n'ububisha bwashikiye Burundi muri kahise. Turashima intambwe uwo mugambi w'ubutungane bunywanisha igezeko n'ubwitonzi umugwi ubijejwe gukoresha mu kwerekana bahuye n'ivyo vyago, gusaba igishinga ntahe kubikekwa ko aribo bakoze kandi vyose bigakorwa mu buntu. Biha umwizero rero kuri bose kuko biboneka ko leta ibikurikirana
mu buvyeyi ndetse igasubiza mu vyabo abari barabinyazwe ataruhagarara canke inzigo igiyemwo. Uno munsi biraboneka neza ko abarundi bari mu nzira nziza yo gusubiza hamwe no kurikuriranira. Ivyo bikabonekera ku kugene bariko baritunganiriza isozerwa rya kahise kabi kadushikiye atanjyane zirimwo. Mu bijanye n'iterambere turashimikira cyane cyane mu guha ubushobozi abantu bose kugira bashobore kurangura imigambi y'iterambere. Ivyo bigaca mu guteza imbere amagara yabo, kubaha ubuhinga bwo gukora biciye mu nyigisho ndetse bakanakingirwa mu buzima bwabo iyo bari ku mirimo. Muri iyo ntumbero mu gisata c'indero leta iriko irita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twovuga nk'amasomero adakwiye, ubukene bw'intebe n'ibindi bikoresho nyunganira nyigisho, tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye. Mu gukingira abakozi n'akazi mu ntumbero yo kuronderera ineza abakozi bose, habasubiwemwo itegeko ribagenga rizofasha gutegura neza imigambi yo guteza imbere akazi. Haratunganijwe rusasuma rw'abakozi ba leta no mu mashirahamwe yegamiye leta kugira ngo hamenyekane igitigiri cabo n'ingene bokoreshwa neza ntihagire abagimitsa abandi. Mu bijanye n'amagara y'abantu, umwitwarariko uzi imbere ya vyose no kurwanya ikiza coronavirus. Nta muntu n'umwe atazi ko aho cicaye atagikorwa na kimwe c'iterambere gisubira gukorwa. Nivyo twarakigwanije aho iwacu, mugabo kiguma gihonya inganda mu bindi bihugu. Nico gituma n'ubu tuguma duhimiriza kugendera za ngingo ngo ndakira, kugira ngo ntidutinye kwipimisha wumvise ibimenyetso, kuko uyigwaye arakira mu gihe yivuje n'ingoga. Sinandura kandi sinanduza, kugira ngo wikingire mu kuguma witwararika gukaraba no kudakoranako. Ubwa kabiri ni umwitwarariko wa leta wo gutunganya neza igisata c'amagara y'abantu duhereye ku mitumba gushika ku makomine. Ubu mbere tukaba twaratanguye kubaka ibitaro mu makomine abikeneye kurusha ahandi. Mu bijanye n'iterambere nyene, leta irahimiriza abagwizatunga gutangura gushira imitahe yabo mu bintu bigwiza umwimbu, kugira ngo ntihabe gusa kubika ivyimburwa mu buryo bwiza, ahubwo turonke n'ibintu biryohoye bishobora kugurishwa hanze y'igihugu, dushobore natwe kwinjiza amahera mva makungu twokoresha mu kugura ivyo tutihingurira. Ni muri iyo ntumbero tubahimiriza guhingura n'ibitari biribwa bifitiye akamaro bene gihugu, nk'ibiva mu butare n'agataka canke mwitunga kama Imana yaturemeye. Turashimiye abagwizatunga bamaze kumva ko kamo bagatangura guhingura ivyo twahora tugurira mu makungu. Abagwizatunga baragiriye akamaro abene gihugu mu gutanga akazi no kugura ivyo bakeneye batavunitse. Ivyo duhimiriza abarundi bokora sibike. Igikuru nuko bomenya ko ata murundi yo kwicara mu gihugu atacariko arakora. Ku ruhande rwayo leta ntacyo itazokora kugira ngo yorohereze abene gihugu mu migambi yabo, kandi abagiye ku kivi baramaze kubibona. Ni muri iyo ntumbero leta izoguma mu migambi yayo ishimikira ku nyubako rusangi nk'amashure, amavuriro, amabarabara, ingomero z'umuyaga nkuba n'ibindi bituma abagwiza mwimbu boroherwa mu bikorwa vyabo. Abakozi abari bo bose, baba abanyamyuga, abanyatugenegene, abakinyi n'abanonotsi, abo bose leta itegereza kubafata mu mugongo kugira ngo ivyo bakora boroherwe mu kubivyaza umusaruro. Barundi bene wacu bakunze b'u Burundi, ariko rero naho leta yiyemeje gushigikira ibikorwa vyanyu cyane cyane mwebwe abanyamwete, twashaka n'abandi barundi tubashikirize impanuro zimwe zimwe. Ubwa mbere, umwe wese niyisuzume arabe ico yamaze mu mwaka turangije. Mbega warungutse canke warahomvye? Wagumye hahandi nk'intosho? Wasubiye inyuma nk'ibirenge canke wateye imbere nk'umuzinga? Ni wihe inyishu uno munsi, vyase ejo ubandanye urondera gushika uyirose, uca ufata ingingo uzogenderako muri uyu mwaka dutanguye. Ikivi ni cakare kandi ubuza gusha buratagata.
ubwa kabiri ntaho twokwishikana igihugu tutagikunda twigire twese inama ko tugiye guhagararira umutekano w'igihugu atanumwe avuyemwo tuvavanure n'agatima ko guhishira inkozi z'ikibi abasuma abakora urudandazwa rwa magendo abatanga n'abarya ibiturire abasesagura amatungo rusange nkuko tumaze kubishikiriza abarundi n'amakungu abarya imitsi abandi mu kunyuruza amatungo rusange no mu guca intege abatanga kori n'abandi barundi bakunda igihugu babasaba ibiturire eka n'ababitanga abo bose ubutungane burababona kandi dusavye ko bwo bavira hasi atakinya hambavu y'ivyo mumenye ko atanaho twokwishikana kandi tutagwanije ubunebwe ngo dufungure ivyo dukoreye twongere twibungabunge mu kurwanya ubuhumbu n'ibiyayuramutwe ubwa gatatu kugira dutere imbere twese nituremeshe twese urugamba rwo kurwanya ubukene tugira ubwira n'ubukerebutsi kandi turi kumwe twese birashoboka nk'uko icivugo tuzogendera ko muri uwo mwaka kibivuga mu rugamba rwo kurwanya ubukene tube abanyamwete tugire urunani ubwira n'ubukerebutsi kugira tubishikeko nitumenye gukoresha neza umwanya w'inyuma y'akazi umwanya wo mu mpera z'indwi n'akaruhuko ko ku mwaka dutegure ikizotubeshaho neza muri kazoza na cane cane tumaze gukukuruka nitwisuganye rero bigishoboka agafashanyo leta itanga kaze gafasha ku ntambwe tuzoba tugezeko na kare baravuga yuko akabando ko mu busaza ugaca ukibasha ubwa kane baca umwibutsa ngo ntawigira kubumba ku ntango buke bushikana umusiba ku mugezi kandi ngo izo zibika zaramagi tumenyere kuziganya no muri duke dufise twongere kumenya gukoresha ingurane kuko nayo iravyara umusaruro mu guheraheza nagomba kubamenyesha ko kuri twebwe iterambere rikomeye kandi rirama ari rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako ni kuvuga ko mu iterambere atanumwe asigara inyuma mu bikorwa nta gihugu cyateye imbere abenegihugu bicaye tumenye ko iminwe ikwiye kurya ari yabirondeye nta gihugu cyateye imbere abantu barondera impembo ariko atamwimbu bagwije savye rero cyane cyane ugwaruka ngo rukibasha ndetse n'abandi benegihugu bose nidukoresha ubwenge Imana yaduhaye twibwirize kwikorera imigambi no kwironderera akazi kandi twitabe umugambi w'igihugu wo gukorera mu mashirahamwe no mu makoperative savye kandi abagwiza tunga kubandanya bagwiza imigambi yunguka bagwize amahinguriro ahingura ivyo twirimira ibiva mu itunga kama dufise nk'ubutare amazi y'inzuzi n'ibiyaga amazi y'imvura akayaga keza umugambi w'igihugu wo guteza imbere igisata c'amahinguriro ubabere urumuri ndahimirije kandi abakozi bahembwa n'ikigega c'abenegihugu ngo babe koko abakozi b'abenegihugu kugira ngo bashimirwe bakoze murumva rero ko muri uyu mwaka twamaze gutororokanya ivyotuma dukora mu iterambere hasigaye ko tuja ku kivi bikaba ari vyo twiyemeje mu kubaja imbere umukozi wa leta ni wajejwe ivyo kuko nivyo ahemberwa uwuzoca ku ruhande ntiyorohereza umwenegihugu agiye guhanwa uwuzokwicara ntakore nawe arahitamwo kuja ku ruhande atawurahamushira uwo mwaka utanguye nta kwicara hariho imvugo igiye gusezererwa ngo akazi k'ibwami kicu wicaye ngo ni vya leta ngo umugabo ngo n'uburyo ivyiwe n'ivy'abandi ngo impene irisha hiziritse canke ngo leta iguhenda ko iguhemba ukayihenda ko uyikorera ivyo vyose reka nsubire ndabakengurukire cyane nshuti banywanyi mwumvirije iki kiganiro n'aya makuru twatambutsaga kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV ikirimba c'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu abasirikare boba bafashe ingingo ikomeye cyane vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu reka
ndabakengurukire cane nshuti banywanyi bacu General Prime Niyongabo n'umugwi mushasha vyose turaza kubigarukako. Reveriyano Ndikuriyo yoba yafashe ingingo ikomeye cane turibuze kugarukako mu makuru yacu. Reka abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza turaza kugaruka twumvireza aya makuru n'andi twabateguriye ndabakengurukire cane. Iyi ni Burundi News TV.